uriyubara wa musenzi, uriyubara muririmbyi, uriyubara mukozi w'Imana, turi mu bihe bigoye ntibibazimize, ntibibazimize. Yesu nawe arababwira, nimwabona intambara amapfa hirya no hino, mumenye ko ndi ku rugi. Yesu nawe arababwira, nimwabona intambara amapfa hirya no hino, mumenye ko ndi ku rugi. Uriyubara wa musenzi, uriyubara muririmbyi, uriyubara mukozi w'Imana, turi mu bihe bigoye ntibibazimize, ntibibazimize. Igenda gutya, Yesu turakugomba, none utwegere nawe, dufashe tugendere mu nzira y'urukiza, ububi bwacu bwose n'ibyaha twita bito, mwamubiduharire kubw'amaraso yawe, utujane mu nzira, udufate ntitugwe, twige kugukorera, tuze dushikiye uri. Amen, amen. Ego. Izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Kariwe mukozi w'Imana Vianney, turashaka kukumva. Utubwire icyo Imana yagushize ku mutima. Murakoze cyane, murakoze. Icyambere mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu mwese. Amen, amen. Nuko rero no gushimira no kubakengurukira mwese abafashe umwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari umutsima w'ubugingo. Imana ishimwe. Nuko rero nagomba ngo turabire hamwe ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli igice 12. Ni cyo gitabo cya nyuma muri Daniyeli, urupapuro rwa nyuma. Inomero z'igitabo mu isezerano rya kera na 977. Daniyeli igice 12, inomero z'igitabo 977, kugira ngo twihute. None rero nagomba ngo dusome mu izina rya Yesu. Tunyaruke, turasoma tunyaruka. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Daniyeli yereka igihe cy'iherezo. Maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarika ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka, kandi benshi mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi bikangurira ubumaramare n'ibiteterwe bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanisi ishashara igitabo cyavyo, udome ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo.
niho benshi bazosirangura muri cyo kandi ubwenge buzogwira. Maze jewe Daniyeli nditegereza mbona abandi babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, uwundi ku yo hakurya. Umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati ibyo bitangaza bizoshitsa ryari? Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi amanika ukuboko kw'iburyo no kw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira yibaho ibihe bitazoshira yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe ibyo byose bizoba bishize. Ndabyumva ariko sinabitahura, nca ndabaza nti databuja, ikizoherukira ibindi muri ibyo ni ikihe? Aranyishura ati bwire Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga amatanishije ishashara adomweko ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Kuri 10 benshi bazotunganywa betwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe mu banyakibi azobitahura. Imana nishimwe. Ariko abagize ubwenge bo bazobitahura. Nuko n'ayo majambo Imana nibahezagire. Amen. None rero twari twahejeje kuyavuga mu ndirimbo yavuze ngo ibimenyetso Yesu yavuze byerekana ukuza kwiwe, raba byaramaze kuboneka ntibibazimize. Rero twamaze kumva ibihe bitoroshe, Bibiliya ihejeje kuvuga, yeretse umukozi wayo Daniyeli acagerageza gusiguza kuko byamuteye ubwoba. Amaze gusiguza kuko byamuteye ubwoba, arabaza ati ibyo bitangaza mbega bizoshitsa ni ryari? Bigiye kuba ryari? Ariko umwami aramubarira ati bwire Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga amatanishije ishashara, bika ushire muri ntibate, kuko ari amajambo y'igihe cy'iherezo. None rero ibihe bigiye kubonwa na twebwe, ibihe by'iherezo bishyizweko kuri twebwe, ibihe bigoye turiko turabibona mu mpande zose. Inkuru wumva bose baraniha, bose barashonje, bose barateze amashure nta kazi, bose bari mu bihe bitoroshe, havuzwe intambara, ibihugu bigatera ibindi, havuzwe ibinyamubuzima, isi zose zita duheruka kubibona, bavuze urwanko, umuvyeyi n'umwana, ego. None rero ibyo byose bigenda byerekana, ariko ngo bagize ubwenge bo bazobitahura. Yesu nashimwe. Abagize ubwenge bazobitahura, ariko abanyakibi bazoshikira gukora ibibi. Ibyo bihe ntibazomenya ko hari ibihe Yesu yavuze byerekana kuza kwiwe. Ego, Yesu nahabwa icubahiro. Ego, nuko umuntu yobibwira abavyeyi bovyumva cane. Abavyeyi ikintu bita igise canke ibise kuri benshi n'ibihe vyerekana ko umuvyeyi agira yibaruke. Yesu nahabwa icubahiro. Ibyo bihe birakomeye. N'abaganga baramubaza ati niwabona ibi ukabona n'ibi, ucunyaruka kwa muganga, ucunyaruka hegereye ibitaro. Nuko riribwa ngo murazi kugendeza ibihe. Iyo mubonye umusoko rutotaye, iyo mubonye ibihe ngo muravuga ngo ibihe n'ibi 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 n'ibi, ariko nimuzi kugendeza ibihe ngo vy'umunzo wanje. None rero bene data, twagomba kwibukanya, tube mu bagize ubwenge, tube mu banyabwenge bazotahura ibihe, bazi kugendereza ibihe, kuko Bibiliya ivuze ngo nimwabona ibi mukabona n'ibi, mumenye ko ndi ku rugi. Yesu nashimwe. Ego, none no munsi ibijuju canke imburabwenge canke abatabitahura babishira ku bantu. Bimwe ngo politike n'imbi, ubiki n'ibibi, uyatababa ngo biba bimeze uko. Ariko ibihe n'ivyuhoraho, ibihe n'ivy'Imana, uko bigenda bikurikirana, uko bigenda bikurakuranwa. Ibihe n'ivy'Imana kandi nta muntu ashobora kubisibira. Oya, amanama arashobora kuba menshi, kwegerana
birashobora kuva amanama agasubira ariko ibihe ntawe ubitsirira yesu nahabwa icubahiro nuko yatababa canke abahoya n'ibihe kandi ibise byamaze kuza mumenye ngo aba yiteze ibyiza kandi natwe nk'abantu bamenye Imana abagororotsi abakijijwe mumenye ngo turiteze umukiza tuzovuga ngo bakaza mwami Yesu niyaseruka ku bicu ariko abatamwiteze ariko imburabwenge bazovuga ngo wa misozi tugweko bazovuga ngo bihishe ngo ijisho ry'uyo ariko ntibizoba bigikunda none rero tube mu bantu b'abanyabwenge kuko ngo bagize ubwenge bazokayangana ngo bagize ubwenge bazokayangana nk'inyenyeri abagishikanye benshi ku bugororotsi aba bubasha Imana bazonezerwa abapfuye bizeye bazodukira ubugingo budashira ariko abatamwakiriye hazobaho ryanya isya z'amenyo hazobaho umubabaro utigeze kubaho ariko nobaye ngo umuhombe uzohomba ijuru umuhombe n'ugiye guhomba ijuru ariko abantu bose bizeye bakaba barebekeye ku myugariro bakavuga ngo urakaza Yesu abo n'abahigi badusanganira Yesu mu bicu Yesu nahabwa icubahiro none rero ndabifurije kuba abanyabwenge ndabifurije ko tuba abanyabwenge ndabifurije ko twokwitega umukiza Yesu nabahezagire n'iri jambo ry'Imana narifise ngo dusangire n'iri jambo ry'Imana naronse nk'umukozi w'Imana yavuze ati ijambo Imana yamusize ku mutima n'iri jambo ry'Imana abenshi baragenda ngo ni ugusenga ugasanga ni imigenzo ugasanga no kwinjira bagasohoka ariko batariretse ariko nimuze turereke tumenye ibihe Yesu yavuze tubirereke tuvuge ngo kwiki kije Yesu ari kurundi n'igiko cyaje yarakivuze kuko muvugishwa atabesha ni Bibiliya Imana nibahezagiye nuko Daniyeli acarabaza ngo bizoba ryari oya bibise ushyire muri ntibate kuko ayo mabanga ayo majambo arakabanga uyamatanisha ishashara uyabike kuko nsari wawe sivyi wawe n'ibyari igihe cy'iherezo Yesu nashimwe n'iri jambo ry'Imana rivuga ngo dusangire kugira ngo ntihabe umuntu atareretse cyangwa ngo asamazwe n'ibyo ariko ibihe ni iby'Imana Imana ntihabwe icubahiro dusenge Mana turagushimiye se umwami wacu Yesu Kristo turagukengurukiye yirukiro data wa twese uhoraho muremyi w'isi n'ijuru waremye n'imisozi ukarema ibiyaga n'ibirimo byose ntuhabwe icubahiro nushimwe ntuhabwe icubahiro Mana turagushimiye ko watwiyeretse ukatwibwira ngo duwumvire ndi Imana yawe none rero turi hano none riko tukuzuza mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo byo wahishuriye Daniyeli hama Daniyeli akabyandika kugira ngo mwami tuzobisome kugira ntihagire uwo tuzokubira giturumbuka ariko tubishire ku mutima turereke ukuza kwawe none rero mwami mu izina rya Yesu Kristo iri jambo mwami mwemuyera narisigurira abantu mwemuyera nabahishurire mwemuyera nabihishurire kugira ntihagire ugenda nk'imvubu ariko tugende nk'abanyabwenge tugura uburyo tubugwiza kuko iminsi ari mibi urakoze data hezagira abakozi bawe bateguye iki gihe bagategura iyi myanya kugira ngo ntihagire uzotaruri ariko uzokumvira ijambo ry'Imana akihana akaryakira azaragura ubugingo budashira urakoze urabaha interi babereye uzobahe kwakaka nk'inyenyeri kuko mwami mu izina rya Yesu turi imitima ya benshi bigakangura imitima none urakoze data kubyumvise kandi kugiye kutugirira neza iri jambo riri inkota ikarije iri jambo ribiciro umuntu wese nyirabamo kugira ngo mwamamenye ukuri urakoze dusenga twizeye mu izina ry'Umwana wacu Yesu Kristo amen amen urakoze cyane utubwiye ibintu byinshi Daniyeli yahishuriwe mu gihe ciwe kandi aho hari mu gihe ca kera cyane ariko aya majambo ni mazima n'ubu turiko turayabamwo mu kiganiro twagiranye n'umupasitori uri muri Zambia niwe namubajije ku bihe vya nyuma arambwira ati turabibona nko mu kimenyetso c'abantu bava mu vyizerwa uno mukozi w'Imana rero atubwiye ati ahubwo nimugume mu vyizerwa murerekane n'ibihe ego murerekane n'ibihe iyo
muganiriye n'abantu ukababwira yuko Yesu azoza gutora ishengero, abantu hariho ababona umenga byakugoye we ntibitonze neza, ariko ni vya hafi biri mu kuba. Bamwe babihakana kubera ko bumva umenga ntibishoboka, ariko Imana ikora ibitangaza. Abandi nabo bakabihakana ko atakwizera bafite, abandi nabo bakabihakana kubera bavuga ngo vyaratevye. Ku gihe ca Petero nawe nyene yararushe arabwira abamwumviriza ati ntimukibaze ngo Imana ngo ntishikane isezerano, ati Imana ntitebeje isezerano ukundi, irindiye yuko abantu bose bihana bakamenya ukuri. Yavuze ngo umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe bavyiyumvira kwitevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Amen. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba n'ukwasana guhambaye, ivy'itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Amen. Urakoze. Yesu aguhezagire mwene data kuri aya majambo meza, kandi amajambo atwibutsa iyo turiko turaja. Iyo aha turi kumwe n'abantu novuga nti biteze ibintu vyinshi. Hariho abariko baribaza ati amashuri ifoko ndayamara nkayageza kuri nivo kanaka, ifoko nubaka, abandi bati ifoko ndera abana bagakura, abandi ati bya bipapuro byo ndiko ndarondera, ka kazi ngomba, ndagomba no kuzokubitira iwacu, ibintu byinshi na yanzu nkayiheza, na ibintu byinshi. Ibyo rero umwami Yesu naza Nowa, igihe ca Nowa ngo barashingira, abandi bagashingiza ngo kugera kuri wa munsi. Kandi Nowa yarababuriye ati yemwe bagabo basore nkumi, nimwihane nimuze. Bavuze ngo arashaje, ariko yari kumwe n'Imana, kandi Imana yari yamubishuriye ati imvura irigwe kandi izotikiza, kandi bazogwa muri iyo mvura, bazosoma nimuze ngo yarashaje, ngo Nowa ngo n'umutama. N'ubu baravuga ngo ibintu by'abakizwa ngo bakabisuzugura bamwe, ariko Yesu agiraze, Yesu abareze. Amen, amen. Urakoze cyane, urakoze. Yego, uranezerewe cyane.